Yesu ashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Hari haciye iminsi ariko Imana yo mwijuru isubiye kutwemerera ko tubonana tukaganira ku ijambo ry'Imana. Rero ndahaye icubahiro data wa twese kubw'uyu mwanya mwiza nongeye kuronka kugira ngo nganire namwe bene data aho muri hose kw'isi yose. Ndagomba gutangura ni indirimbo y'110 mu gitabo c'ikirundi. Haleluya. Igituma nkunda Yesu ndakikubwira none, nuko uwo mukiza mwiza yancunguje amaraso. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko yankijije pe, akampa kunesha ivyaha vy'amabinesha kera. Umvika inkundisha Yesu kikandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko ari umutabazi, ahora ntabara cane iyo Satana anteye. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Kandi kinkundisha Yesu nuko atahazoreka kumbera umukiza mwiza no kumbera umukunzi. Umvika inkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ivyaha akanyoza nkera de. Haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ngumvika inkundisha Yesu ngo kikandutira byose. Ndakunda uyu murongo yavuze ngo nuko yankijije pe. Haleluya. Yesu yatugiriye neza, yadukijije adukura kw'ivyaha byahora bitugora kera. Yesu nashimwe ngo akampa kunesha ivyaha vy'amabinesha kera. Abo Yesu yagiriye neza murabyumva ingene Yesu yabaneshereje ivyaha byahora bibanesha kera. Ivyaha biranesha umuntu bene data, bikakunesha kabirondera kubivamwo bikanka ugasubira bikanka, ariko Kristo Yesu nashimwe kuko ni waduha kunesha ivyaha byahora bitunesha. Icubahiro kibiciwe. Uyu muririmbyi aravuze ati umvika inkundisha Yesu ngo nuko n'umutabazi, ngo ntahazoreka kuntabara, ngo yama ntabara ngo yose atananteye. Imana nihabwa icubahiro, uko natwe niko tumuhimbaza. Yesu ahora dutabara iyo umwata dusugereje yifurufumba isuriranye, Kristo Yesu ahora dutabara. Ahandi aravuga ati umvika inkundisha Yesu ngo nuko atahazoreka nkumbera umukiza mwiza no kumbera umukunzi. Imana nihabwa icubahiro. Yesu ntahazoreka kukubera umukiza mwiza
no kukubera umucunguzi no kukubera umukunzi muri situation zose waba urimwo. Ufise umwami mwiza, umwami adahemuka yitwa Yesu, ngo ntahazoreka. Nshuti yanje nureme muri ibyo bikugoye mubwire Yesu gusa, kuko yemeye ko ntahazoreka kugutabara. Yesu nashimwe. Nyanje iyo ndirimbo ndayikunda, ngumva ikinkundisha Yesu ngo ntahazoreka. Haleluya. Mukumbera umukunzi mwiza no kumbera umutabazi, icubahiro kibica Imana. Yesu we, ndanezerewe uyu munsi kuko Imana isubiye kumpa akanya kugira ngo tuganire namwe. Uyu munsi numva mu mutima wanje twoganira ku kintu citwa ingene dukwiye kuba maso muri iyi myaka. Mu by'ukuri iyo nje imbere yanyu nta majambo mashasha mba ndabazaniye, tubibukanye ijambo ry'Imana. Ariko kuko Imana yaduhamagaye kugira ngo tuvuge, irazi ibyo yaduhaye kuvuga. Imana nishimwe. Muri iyi minsi Yesu yampaye iyerekwa, niko novuga canke ihishurirwa sinzi, ariko ni iyerekwa. Nabonye umuntu nari nsanzwe nzi kandi nabona ko ari umukozi w'Imana. Hanyuma rero kuko yari umuntu nubaha kandi nkunda, mbona aje kwigisha ijambo ry'Imana ahantu, ngo nanje ngo mbona ngo nagiye kumuraba. Munyumve neza ni mu nzozi. Hanyuma rero murazi neza ko abantu bamenyereye gukurikira nk'umuvuga butumwa, bumvise ngo umuvuga butumwa yaje ucuta n'ibyo wari urimwo ukagenda ukamuraba cane cane iyo mukunda. Hanyuma rero uwo muntu yaje rero, mbona rero nagiye kumuraba ahantu yashikiye, mbona abantu benshi baraho bariko barumviriza ijambo ry'Imana. Rero icagiye kuntangaza, haheze umwanya nza mbona wa muntu rero barahejeje amiga, barahejeje kwigisha aho hantu bariko barigishiriza, kandi haboneka umenga ni mu nzu abantu bakoraniyemwo. Hama rero mbona abantu barasohotse bavuga ngo ngo ariko vraiment ngo uwo muntu ngo aratubabaje cane. Ni kubera iki? Ngo kubera ngo tubariye ngo gutanga ibigira 10 ngo nimperezwa ngo babikoze bose ngo twihane. Cyane bavuga nti ni kweri? Ngo ni ko yavuze. Kandi abo bantu babiri nabona ari abantu basa nkaho ari abapentekote, bari abamama babiri nabonye muri izo nzozi. Hanyuma ngo kandi ngo bari bababaye cane, nkabona umenga bagize imigabo mu mitima ngo ntituzosubira kumviriza uwundi mukozi w'Imana uwo ari we wese ngo atari wo mw'ishengero ry'iwacu. Aho basa nkaho umenga barababaye kuko uwo muntu bagiye kumwumviriza kandi batamunzi, none ababwiye amajambo babona ko atari meza. Nanje rero kubera uwo muntu nari ndamunzi, ariko izo nyigisho jewe ntazo numvise, jewe rero ncanitaho kuja kumuraba ngo ndamuramutse ko nari ndamunzi. Inshuti zanje ndamushikiriye, mbona abantu benshi cane bari ruhande yiwe, ariko ngiye ndabye ko ari wa muntu narinzi, nsanga siwe. Nsanga n'uwundi muntu yambaye costume zera, atambwira ngo nanje ngo ndi umukozi w'Imana, ngo kandi ngo ujya anye ngo yansize, ngo niwe twari twazaranye, ngo yanguriye itike ngo ryo kuza, ngo none yansize, ngo nta tike ryo gusubira inyuma mfise, ngo none ngo ndagusavye umpe. Cyaravuga nti nanje ntayo mfise, désolé. Ngo haheze umwanya acarahindura ngo ujye kugenda ngo narironse, ujye gusubira inyuma itike narironse, ngo mugabo ngo hano ushikira ngo nkenera kurara mu hoteli, ngo none nkeneye 5,000 ngo byo kuraramwo, byo kurya mu hoteli nshikiramo. Ntinukuri ntimbabarira, nti nayo ntayo mfise. Amaze kungerageza kambura, aca mbona yambuye ya mpuzu yiwe yari yambaye y'ubupastori canke ya costume yiwe nziza, mbona arayambuye, aca yambara iyindi impuzu isa n'iy'abapolisi. Hanyuma kera mbona bazanye n'abandi bantu bambaye nk'uko nyene. Nca nibaza mbega yimwe uyu muntu ni biki? Niho rero naca mbona nti uyu muntu abwiza ko ari umuntu atari mwiza. Hama rero na babandi bose bari kumwe, nca ndababona ko bari abantu bari hamwe. Hama rero niho naca mbona barankikije, mbona
bariko baranyambura umutamana nari nambaye impuzu, hanyuma hariho n'umutamana hejuru, mbona bariko barawunkwega bagomba kuwugabangana, bakiriko barawugabangana bawunkwega, nanje ndariyumvira nti aba bantu ni benshi sindabashobora jenyene. Bakiriko barakwega wa mutamana kera mbona bariko bandaba ku kuboko, bandaba no kwipete, mbona bagomba kubinyaka bavugana ngo heraba nkaho umenga bashatse kuvuga ngo umutamana nituwureke ahubwo dutware irya saha, dutware n'irya pete. Imana dutabare. Hama rero ndabibonye gutyo, nca ndomarika yuko ndi hagati mu bansi, nca ntabaza Imana mu mutima, ndashima Imana yo mwijuru, mbona aho hantu ndabavuyemwo, mbona ndiko ndiruka, mbona nabasize. Wa muririmbyi yavuze ngo iki, ngo Yesu ngo ico ndamukundira ngo nuko ari umutabazi, ngo ahora ntabara kenshi, ngo iyo umwansi anteye, ngo kandi ngo n'umutabazi ngo ntahazoreka. Imana nishimwe. Hama rero mbona ndarenganye, inzozi zica zigerekera ngaho. Nshuti yanje uri kurankurikira, izo bintu vyanyigishije iki? Vyanyigishije kumenya ngo muri iyi myaka canke muri iyi minsi hariho ubueskro bwinshi cane mu ijambo ry'Imana. Hariho abakozi b'Imana bavuga ngo bakorera Imana kandi batariko barakorera Imana, ahubwo baje kwiba abantu, kandi ikindi naco baje kuzimiza abantu. Rero nshuti zanje, tube maso, uko dukunda ijambo ry'Imana, uko dukunda abakozi b'Imana, tube maso cane. Yesu Kristo agira aze gutora umugeni wiwe, nico gituma Satani nawe akobeje kugwanya abantu no kubasubiza inyuma ngo bave mu vyizerwa. Umwami Yesu Kristo adufashe. Uwo mupasteri canke uwo muntu nabona ari umukozi w'Imana, yari yakoranije abantu, kandi abantu bari baje kumwumviriza ari benshi, kandi bamukunze vraiment, bumva nyene umenga bumva bashaka kugenda kumviriza ijambo ry'Imana, kuko yari yitwaje izina risanzwe rizwi ko ari umukozi w'Imana. Ni nkaho bo kwishimikiza izina ry'umuntu kanaka muzi neza, mukunda, mwubaha, yaje bose bagaca bashiduka ngo baraje. Kumbe yari ivy'izina, yaje mu izina ry'uwo muntu mugabo ntiyariwe. Yesu adufashe. Hariho n'abandi bantu nabonye bahora batangaza amatangazo, Mana yanje, bakavuga ngo naka, ngo umukozi w'Imana naka, ngo zoza, ngo mugikorane, ngo mwese muzokwitabire, rarara. Bakavuga izina, ariko wa muntu nta niho barazi ko azogenda kwigisha aho hantu. Ukazogenda muri ico gikorane ukarindira ko wa muntu aza ugahebura, ariko bobo ababikoze baba bashaka kugira ngo abantu baze. Yesu adutabare. Hari amanyanga menshi cane ari muri kino gihe, nico gituma bene data nkunda, umuntu azoja mwijuru n'umuntu yera, atagira amanyanga, atagira ikimurega imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Kristo Yesu adufashe cane imbere y'Imana, kuko imbere y'abantu hoho ushobora kubinyegeza ntibanakumenye, yego ntibabone yuko hariho ingorane nimwe iri muri wewe. Ariko umwami Yesu Kristo araba mu mutima, akaraba ivyo urimwo, akaraba ivyo ugenderamwo. Mbega wewe umwita iki? Canke wewe umubona gute? Yesu adufashe bene data. Ibyo bintu ndababwiye Imana yanyeretse muri iyi minsi, nukuri bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mube maso muri iki gihe, mube maso ntihagire ikintu kibazimiza. Muribuka ijambo twaganiriye mu minsi yahera, nababwiye nti mbega umuntu akoze icaha atabizi, mbega Imana yomuhana ngo nuko atabizi? Ko yabikoze atabizi none Imana yomuhana? Ariko twarabonye mu ijambo ry'Imana yuko azohanwa. Upfa kuba wakoze icaha, ukimenye canke utakimenya, ivyo biragusha, mugabo upfa kuba wagikoze, kuko Imana yo mwijuru izoduhanira ivyo twakoze. Nshuti zanje, tube maso rero, tugabe. Nibakubeshe ntuzoja kubwira Imana ngo barambeshe, ngo nico gituma nakoze ibi. Oya, Imana idufashe rero.
rero iryo jambo nagomba rero ko dusangira rivuga kuri uyu mukozi w'Imana yagiye kubesha akaza mu izina ry'uwundi muntu akazimiza abantu akababwira ngo ntibatange imperezo ntibatange ibigira 10 hanyuma akagomba kunyiba akaza kunyiba ambesha ngo mpitike mpa amahera y'ihoteli mpa biriya na biriya kuko azi neza ko abantu b'Imana batanga cyane ariko bwari ubusuma mu bundi. Yesu Kristo akurinda abantu nk'abo baza kukwiba ukimvira ngo uri kurakorera Imana kumbe nta Mana uri kurakorera, uri kurakorera abadayimoni, uri kura donc bariko barakwiba mu bundi buryo. Yesu adufashe cyane. Hari umundi mukozi w'Imana muri iyi minsi Imana iherutse kubwira ngo bagabe abantu bareke kuza baratagaguza amafaranga bavuga bumviriza abo bantu babahenda ngo ndagomba kugusengera ngo ndagomba kugira ante ndagomba kugira iki ariko bene data mwumva Imana ngene yampishuriye yuko hari abasuma ngo mpejeje kumwima yaciye yambura wa mwambaro yari yambaye ngo agiye kuvugamo ubutumwa acara wambura yambara impuzu y'igipolisi ni ukuvuga iki aca yambara impuzu nkaho umenga ajejwe umutekano nuwo kubona agufashe bo kwiyumvira ngo n'umuntu ahubwo aje kugutabara kumbe nuwuje nabaje kukwiba nabaje kukugira nabi. Bene data dusaba Imana yo mwijuru iduha amaso abona kugira ngo dushobore kwirinda ibyo turiko turabona muri iyi myaka. Dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice c'indwi ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde abigira bavugishwa n'Imana ngo baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku mutovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi. Yesu adufashe. Ku murongo wa 20 unuko muzobamenyera kuvyo bama. Uhora hadufashe. Nshuti zanje bene data biragoye kubona ivyamwa by'umuntu kugira ngo kuko mu bisanzwe ikintu kugira ngo cane gifata umwanya canke kugira ngo ubone ivyamwa by'umuntu birafata umwanya ariko hari gihe Imana ibishaka ishobora kubikwereka muri uwo mwanya nyene nkuko Imana yanyeretse uwo mukozi w'Imana yaraje kuvuga ubutumwa akaza kugwisha abantu ngo bareke gutanga ibigira 10 n'imperezwa. Bene data ninde yakubwira ngo ureke gutanga ikigira 10 ngo ureke gutanga imperezwa ukavyemera ngo vyavuye ku Mana canke ngo vyavuye ku mumarayika ari we wese? Ntimunzi neza yuko ivyo nibikorwa by'Imana byanditse mu ijambo ry'Imana. Hari abandi babisobanura ngo yanga ibyo byari bya kera ariko uyu munsi imperezwa zikora iki? Aba bafise amasengero ntimubona imperezwa ico gikora? Ibigira 10 bikora iki? Ntimubona ico bikora? Bene data dusenga Imana idufashe tugira umutima wo kumvira Imana gusumba uko twokumvira abantu, wo kumvira Imana kurusha uko twokumvira abigira ngo nabahanuzi, wo kumvira Imana gusumba uko twokwigira ico cyose kiza ciyambitse izina ry'Imana. Nkawo umuntu yari aheje kwabarira ngo ntimutange imperezwa ntimutange ibigira 10. Imana yitamunyereka ngo mbone yuko ari umuntu yidegije ari umusuma ngo mbone yuko ari umuntu atari umuntu w'Imana. Iyo ntari kubibona umuntu yo kubesha avuga ngo ni Imana yavuze. Nk'abandi bo baciye bavuga ngo Imana yatubwiye ngo mwaciye mu mukozi wayo ngo atubwira ngo. Some ijambo ry'Imana nshuti zanje mwoye kuzimira si excuse imbere y'Imana. Kuzimira ntizokwireguza ngo narazimiye. Senga soma bazimana ishikireyo weho data ntimuvugana yewe data ntiyokumva ariko kugira ngo wumva abantu bakubesha abahanuzi b'ibinyoma bo mu myaka mwene data mukunzi kwarukubukanya gusa ariko ndababwira ico kintu Imana yampishuriye. Yesu nabaha umugisha, Yesu nabahezagire. Hari rindi shano nabonye rikomeye cyane. Umuntu yaje mu isengero aza yiyambitse naho nyene ngo n'umukozi w'Imana hari hantu ku isengero rinaka hanyuma kumbe yari umusuma w'akarorero
uyo wewe yaje yigira ngo ntazi ururimi rw'aho hantu acazana umuinterprete ngo none ngo niwazi urwo rurimi. Uwo umuinterprete naho yari umusuma bafatanije, bakavuga ibyo bavuga b'interpreta, mara yiriza mara girante ngo none ngo yafashijwe cyane ngo n'umwuka wera mu izina rya Yesu. Ariko baba bariko baragenda mu modoka bagafata bus, abandi babanye muri ico gikorane bari kumwe batabazi, bakagenda baravugana ariko ngo uyu munsi ngo twakomesheje. Data wo twese y'umwijuru we, baba kirisu bari mu modoka bari bavuye muri ico gikorane cy'abo bantu bariko barigisha, bakabumva bariko baravuga uko nyene uyu munsi ngo twari twakomesheje, ngo yo ngo hajyaho warira, ngo hajyaho ngo hajya niho washe, ngo wari waheshe, ngo hajyaho hari top kabisa. Yo mana yanje. Ariko ibyo ndiko ndavuga, ikinyoma ca Satani ntikimara igihe. Iyo ari hantu abantu basenga Imana birasambuka. Uwo mukozi yari yaje ngo n'umukozi w'Imana, ivyo byaramenyekanye, abantu barabimenya, abantu baca bareka kumwizera. Ariko yari amaze kwerekana ibintu byinshi, ibimenyetso byinshi byerekana ko ari umukozi w'Imana, kuko yarahamagara abantu mu mazina ngo naka, ngo hariya wewe ngo wambaye ngo impuzu ngo yaruje, ngo hari inyuma ngo akaza ngo wewe ngo witwa wewe witwa naka, akakuvuga direct mu izina ryawe. Abandi bantu bavyumva ati ye ati wa muntu ati nikomesha arakoreshwa n'Imana bikomeye. Hewe abantu baramwizeye, baramukurikira, baragirante mwami Imana. Kumbe yaheza kwigisha agaca yihereranya nk'umuntu kanaka, ngo hewe ngo wumvise ngo byari gute, urazi baba kirisi utanka ngo yo ngo umukozi w'Imana ngo byari byiza cyane, ngo waduhezagiye, ngo hajyaho ngo ujya muntu wahamagaye ngo ukamubwira izina ngo kujya niko yitwa, ngo kandi wivyiwe ngo bimeze kujya nyene wabivuze. Kumbe yavaho agaca agenda guperereza, akabaza ngo mbega ngo ngaha muri isengero ngo ubona bimeze gute, ngo biki n'ibiki, bakamubarira bazi ngo bariko bavuga ibintu umukozi w'Imana. Kumbe ibyo bamubariye n'ivyo aje azoca aza gukoresha. Tube maso bene data bakunzi, tube maso, dusenge. Ubu umuntu akuze mu Mana, ntube wa muntu yamuri kure urirukanga inyuma y'abavugishwa ngo none ngo bansengere ngo menye ivyanje, ngo sinase ngo bahe gusengera munye ibyawe. Ariko ndagomba kukwibutsa neza yuko abadayimoni benshi bazukurutse bariko barayobya abantu, benshi barabayobya, bariko barabahenda ngo bariko baravugishwa. Ariko abavugishwa b'ukuri barahari, uko si ndavyemera kwera, abavugishwa n'Imana barahari, kuko no mu gihe ca kera bari bahari, n'izi saha barahari. Ego, ariko tube maso kuko Satani yamaze kwivanga muri ivyo bintu cane. Harimwo abasuma, harimwo ababeshi, harimwo abaescrow b'uburyo bwose, ariko kandi harimwo abantu b'Imana buzuye Imana, buzuye mpwemu yera. Rero ico mvuga ndavuga nti tube maso, dusenge, ntupfe kwemera ibyo byose bakubarira, ariko biharure, birabire mu ijambo ry'Imana ko ariko biri. Nuko bene data, Kristo Yesu abahezagire. Yaya amajambo nagomba ko twibukanya ngo tube maso muri kino gihe. Yesu wacu agiraze, ariko ntiwemere ibyo bintu byose bigutuma uva mu Mana. Yaba ari inyigisho z'uwo ari we wese woba wizera, naho yoba nde, akakubwira icyo akubwiye, raba ko bihwanye n'ivy'Imana yavuze. Ntucu vyemera ngo ni kubera ngo ari umuntu yubahwa, ngo ni kubera ngo ari umuntu w'impahemu, ngo ni kubera ari umuntu ngo bose bazi. Oyaha, abo bagwa bari bahagaze kera, abo bavangiwe kera baravugishwa neza, abo onye byahindutse ukundi basigare baca amafaranga barondera, kera bakora mu mpemu no mukuri. Ariko uyu munsi ibihaho bigeze, Satani ariko arakoresha uko kugira ngo bikunde umugeni wa Kristo ntabe tayari. Ariko bene data, abo Yesu yakunze kera, abo yahamagaye, Yesu ari kumwe nabo, Yesu ari kumwe nanje, Yesu ari kumwe nawe. Yesu n'umukunzi wacu. Haleluya. Ikidukundisha Yesu nuko ari umutabazi, ahora dutabara iyo Satani aduteye, kandi nta muntu arashika aho Satani atomuhamvya. Ariko ico tuzi, twizeye umwami wacu Yesu
naho twoba hagati mu rupfu Yesu yodukurayo, naho twoba hagati mu bintu Satani yamaze kutuzinga imbere n'inyuma, umwami Yesu Kristo yodukurayo, kuko n'umwami wacu. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Yari Françoise muriko muravugana, uhoraho Imana abaho umugisha. Inomero ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Imana ibaho umugisha. Amen.